Murikira ukuri. Ubuheruka muri Murikira ukuri. Uko biri kose muba habikoze ujya muvyeyi ntarimo mu gutanga erega umviriza mu gutanga nuho umuseruko canke umurenge umuntu nkawe sigeza naho no muca bagira cikana no cimaze nkirengana ego nukuri kw'Imana Vyavuye bigenda gute? kagutemereza cyacu ewe mfunde urahamwe voilà nukuri kitari cyamenye ari nasaragaye mama we uno musi nari nzi ko ndaruko none okay nibaza ko mwese mwaranze cyo munyu aho ni sawa rero uno munsi ndabazari kwishushe urabyumva aha muyumvirije ndazi ko n'inyota icihera ahubwo reka ndabibariza ikintu kimwe aha nimurabona ko hageze ko ibintu bihinduka ku barengero ntabyo murabona oya tubwire iyo nkuru nziza tudaniye shefu shefu hari gishasha wumvise mwabahungu manza mushyire hasi ayo macupa mwumvirize gashyire hasi mbe mwebwe umva mbe mwebwe ntimukurikirane ibiriko birabera kuri iyi tsinda ntimubikurikirana none hajya twebwe ko twavuyeyo saho hari ivyo tukibinezweho umve rero ubu rero musubireyo musubire kuri izindi emwe atacamira bibasha kurarota wicaye twebwe twaragize gukorera akarenge byemere nibyo genda kuri izina murabimanitse cyangwa murabimanitse kuri izina neza neza mariza rikararondero ubu mugura imitagiwe yose utubarira oya sura muri zatwe mariza wese murabizi ko ari we afite ibitari byinshi kuri izina niwe munyamideli mukuru ivyo kabisa izindi isa nuko yari ihagaze kuri we voilà ndumva murabitahura ubu rero mubishatse izina irajya mu nyabarengero shobo gutega mfunde bamwumva none nama yaramufise kuri banki yazane tukuri jya mitatu hari ikindi none kizuba gihize ego mugabo mumbabarire jewe hari ikintu ntariko ndatahura muri mbishaka gutega mwikose none nakwani icyo udatahura muri ibi bintu byose ni igiki kandi wumvise kutubwira twiga turi abaseruko jewe icyo ntariko ndatahura ni ingene watubwiye ngo dukureyo imitahe yayo ubu naho ukaba udusabye kuyisubiza siguri oya icyo kibazo kiroroshye cyane reka namwishyura ntangora none igihe mwari muvuga ko mufise iyo mitahe hari ijambo mwari mufise nyene kwe n'ubu naho nyene abaseruko nibiruka baraducunaguzwa uko bashatse ndavyumva ubu rero suko abaregure nimwe muzoba mufise ijambo rya nyuma uranyumva abaseruke nta jambo bazoba bagifise hajya izine tugira tugisakire kare umviriza abaseruko n'uguhonyaga ku mutwe atahonyanga tubasubize mu mboga ibyo badukoreye mwebwe nababwiye rero iyi ni diri yihuta idiri ikomeye cyane mushatse rero ale nimwiyongere n'icupa umuntu w'umugabo baduha icupa rikomeye Aro mashe
bite ni sawa namwe ko waneze Ha? n'amahoro oya yesha byo kuguheba nta n'imigambi ndabifitiye ahubwo nari mu tuntu twinshi n'amahoro none ego vraiment ndashimye na wa mukuru wawe arakomeye aho sha ukaza uratura neza yewe nanje ndiko ndatigita ndashushe mbwira rero ejo canke hirya y'ejo muraza yo wapi kweli nibyo nagira ndakubwire ko hari byagoranye sa mama yita ubwire ko mutazoza n'ukuri oya umva twobyubahuka warunciye umutima none ico cagoranye ni igikigantuza urumva cyo kuza tubanje kubihagarika gatoya kubera etani hari ibintu kirimo biriko birateba none gashani wumva ko azohava aca asubira inyuma mutaje oya ibyo ntibishoboka dutegerezwa kuza niwe twabivuganye ego mugabo nuko nabona iminsi izohava imujana ataje nukuri none ivyo bintu ntiyobikora yavuye inoganu yo oyasha yaramaze kubitangura yo urumva ategerezwa kubikurikirana mpaka bikunze basha aha nariko ndatigita nitegura nta kundi ubirizayo wewe uraje ufate co ndaguhisha urumva etane ariko ararondera uburenganzira bwo kugura ishirahamwe ryiwe ahoho iyo nyene mu gisagara yego agomba asige ryemerewe gukora yego ahubwo mbere naciye ntangura kwiyumvira ko kanyenyeri ari we ariko mana ndakunda ukuntu unyarutse ibintu aha wowe rero wabikomeje vyaheze none ubundi yorisigira ninda atari fiyanse rewe ndakubwire yego etana ahagaze neza ariko arategura akazoza kabe n'akanyenyeri yo mana novyina urazi ingene nifuza ko kanyenyeri ava muri ibyo bintu vyiho vyo kumenyesha amakuru sha iryo shirahamwe ritanguye gukora nibaza ko vyoca bikunze muca mugaruka no muri vile nukuri je noba ntomboye ico nkurira kanyenyeri ino novyina yo yuri jene yaramaze kuvyakira mu mutwe no mu mutima ego yo hewe tugira dusubire twibagire oya reka tureke kuvyishiramwo cane none ico coba ari igitangaro kwera imana idukoreye isi yo kuduhuza twadutomboye kumenya ko kanyenyeri azokwemera guheba umwuga wiwe huwa ariko aronse ubuzima nk'ubwo aje gutwara ishirahamwe rya bene etani yokubahuka kana baba baramuroze reka dusenge ego bamuhugura ubusha bwo gutangura gukora ego ibindi bizoca vyikora emwe jewe ndakwemereye ngiye gutangura gusenga saa 9 y'ijoro abandi bose baryamye umva atanunciramwe twiyagire n'Imana ndayisabe ngogufasha turi babiri ego bakoze cyane namwe baramutse ego nawe kiyama ego yewe gaye ari ubu rero ruzigamije imbere yawe akitambukira none musaragana gutya noba nkimuterura mwana we hano no kwishobora data wa none basimuvuye ko mbona mwapinze yewe wagupfida mwatwishiye uye kuri vaccine yiwe kuri centre de santé none ukinubwire ko avuye kuri centre de santé yitambukira nkongo rega akanyerura afite 3 ans ah bon ngiye kuguma umufata nko mu bebe yo arusha ngenda mucishizamo nkamuterura bukebu yo yakudemana cyane oya nukuri rero nawe uraho umukurikize bigarakeneye agatitse cyangwa agati frère oya reka ibintu ndakwisabye nta n'umugambi ndabifitiye ngo ngwiki benye nahubwo entreta ko ri wambwiye ngo mwamari mukuza zocuzanira rero ndamubafati
wewe waratuziga amazi mbega uzavuga ko ari wowe uri mu kuduha umubebe ngo wiki inde wewe kanyenyeri uyu uti rero ngire mbe bikira mariya yasamye atarabona ijiswe umugabo rahenda abandi sha ewe harya rero mwamwibaza ko muri babiri ngaho rero turashize ari suraje ibyo navyo ntibizi ari ahubwo ntera iyo nkuru ndumvise amakuru menshi kuri je nagutera siko kajya kagoroba kamwe na gipe reka iyo ndarose kumbe ibyo nivyo wari kuravuga ariko mana honyine wewe kwanza duhera hanyene wewe watubonye urihe we twakumenya gusa ko nababonye kandi atari rimwe mukama w'ikigongwe jewe ndago aho rero waciye wishiramo ko dushushe ariko mana ngo nishiramo ndaravuze termometre ko bapima gusa ko gushuha ko ndazi ko mwari mushushe umviriza kwanza tukirahanyene jewe ndakubwira reka kuba wemvanda kwanza ubwa mbere na mbere bureka kwemvanda urana kuva ndose ajya amamenari gipe ntakinyemerera ko ntahaje nyine fasho gituma uyarenga sivyo wibaza ufite ngo atinyira umutekano wanje ngo bohava bangirira nabi umviriza ndakabaze cyane aho yaba ari jewe byabayeko na jewe abangirira nk'ivyo nyene kuba yemere nakuze none mbebasha ndabivuge arise none basushaka ndabiririmbe gipe vraiment turumvikana ico ndacemera kandi amerekeza misi yose ngabo nta kirenzaho none sivyo nyene arise aho wowe ntumva ko gipa gukunda kandi nukuri kwigirisha nukuri nanje ndabibona ko nyene ibisanzima byo kubaho birahari mugabo nta na kimwe arambwiye none umviza akanyenda kubwira sindaca ndabifora kazima abonye ko gufitiye ibisanzima urumva erega yaba bivuga mu bikorwa mwemwe nyambara ivyo nyene reka tuzoraba iyo bica umviza akanya bimwe wishinisha gipe ntagucika biragoye kabisa woguye ko ku mugabo w'ijunja n'ijambo usabwe ndarohose wowe rero ugeze hiyo no kuvuga none wowe ico ndagusabye ni kimana umira ko nyine igihugu reka zana ndagufashe gakeyi ntama ntuzi ko ndagashoboye toyi ni wewe nuguri ni jewe kandi chavyo mfashe mugabo ingorane ziri haje ntazokuremeka kwe ntumbarire none tuzikoreye turi babiri sibo zoca ziremuruka bite none basha niko hapa bwana bishacha ni bya bindi nyene basha gute none nawe bon jewe ni bon umva narinje gutanga raporo ya mission wa yo igusha oya mugabo rero wotuma wewe kabisa none biri gute none sha nukuri kose utantumye amananita hewe hari aho nshika ngasubira kuyibaza icatumye njaye reka ntumbwire to harimo badashaka gufasha abajya abantu mwumve na jamayi canke nukunkubita bahakwa kunkubita oya reka hari abadakeneye kumva ko bofasha bo mu wundi mama sha ibyo nta gitangaje kirimo mu ahubwo bya kuntangaza bavyemeye bose oya ibyo byo nibyoshoboka ko bavyemera bose byo nyene urumva hari abivugira ngo ntaco bobona ngo nibabanze bahonje bumve naba ni hatari hari abantu bashigishwe wa muhungu reka ibintu by'iruto babaza ibaza umuntu nukigwa kiri muto ibaze wakana erega sibo wa muhungu yego bro bivana nivyo bakoze bo ivyo vyose ubanye n'umuntu aguma avuga abandi nabi ucebaza ko ari mugabo nivyo naragerageza kubumvisha po naho woraramwo bararunguriwe kabisa mama yego bro none gashato none uyogiye ko twari tumeze wa muhungu oya ivyo byo gagenda batahura yego natwe tudatahura ko twari ko turahenda ubu niko tuba tukimeze kameme hari habo nabwiye nyene barabitahura kandi bariyemeje kuzofasha aho ni sawa mugihe ahura ni sawa yego kabisa tuzaturakora nabo abandi kumburi bazotora bitahura bukiba oya ni buke nyine hama rero bon ngiyi liste yabiyemeje gutanga nico bazotanga
ahubwo raba mbona atari bakiwa oya si baki ça va vraiment ni kuri sita kwese reka tuzokora ibyo nyene bishoboka nakumva oya no kuzi yego nitugiye sawa rero bogosi nika ndakureke kweri ndazi ko ufite akazi kenshi beshato yo ugira ntibinaniye ko ndagakora uragwaye ugira ngo maniyumvire byashikiye kanyenyeri wa muntu kandi numva atamahoro mfise kwe none gashayi oya ni wiha amahoro none ko atari wewe wabigize gagipisha nakubesha wa muhungu isaho ko ari jewe ari wewe gute ingorane nuko nashobora no kuvuga ukuri oya ukuri ushatse rega wo kuvuga reka shawa mukabo woba wemeye gufungwa reka kuri jewe iyo ntiyari ingorane ikibazo ni kanyenyeri yumvise ibyo nakoze iyo babizi pi yocamera shamuhungu aho rero numva bigoye kweli nanje gutakaza kanyenyeri numva nofuma mfa shato kanyenyeri ndamukunda bimwe byo gusa oya ego nakunagurisha udira kamashu karafata fata gusa reka kunwenza ewe ariko reka ndakubaza waramaze kubimubwira byahe ko nabigumije ku mutima je narabuze naho nuhira je tasiri ukuntu kuri ariko gipice mbona umengo urakuze aho nasoni isoni ziri ubura aho uhira gute sugukonjigira ivuga yeme hari iki aho nyene ni bigoreye mu bigoreye ibiki nakazi kawe uzogera kwikangura kanyinyira kuzaniye invitation ya mariage aha ni ibintu byo gukerebuka mu kurindira kumenya uko bizogenda reka tube turasomera intererano mwatanze ku gice giheruka ariko kandi nk'uko musanzwe mumenyereye reka tubanze twibukanye akabazo kari kabajijwe turumvise ko Toyoyo yagiye gusaba ngo afashe ababuriye ababo mu bwato bwa izine ko atemera kubafasha kuko ngo badasanga iyo mugwi mbega hiwanyu ko hakiriho abantu bameze uko nimba bariho mubafasha gute intererano z'uno museka tuzihere kuri Yamuremye Rishari ava mu ntara ya Mwaro muri komine Kayokwe muri zone ya Muyebe ku mutumba wa Gitunga yagize ati ega abantu bagitwagwa n'agatima k'amacakubiri baracariho ariko barihenda cyane ati kuko iciza ntikirabe imigwi runaka ati mwe nabo rero ubanza kubacira umugani uti tuvi buzimu tuji buntu ati kanatsinda ukora iciza ukagisanga imbere ati wakora inabi nayo ikaguherekeza ati nitweme twirinda uwo wese yoza kudushiramwo ivyiyumviro vy'ivanguramoko aterega amase ya kera ntagihuma urutaro ati duharanire ineza rusange mu kibano ati gutyo amahoro atsimbatari mu gihugu cyose bihereye mu kibano ati turateye intege abantu bafise umutima wo gufashanya nk'uwo wa Toyoyo ati kuko kuva na kera abantu bamwe bagirwa n'umutima wo gufashanya hamwe n'umutima w'impuhwe ati abandi bagakorera hamwe mu kibiri ati natwe nitugerageze dukurikiza ako karanga kabasokuru bacu. Sabiyumva Laurent aba Makamba muri komine Nyanzarake yagize ati abantu bameze nk'uwo muntu Toyoyo yaragiye gusaba gufasha ababuriye ababo muri burya bwato baracariho atariko no bahanura ko bohinduka bakamenya ko amacakubiri atazana iterambere ahubwo asambura ati ko bokwigira kuri Toyoyo ku mutima yagize akamenya ko badasangiye umugwi ari umuntu ahura n'ibibazo bisaba ko bamufasha. Muyombe Joseph avuka mu ntara ya Rutana muri komine Giharo muri zone Butezi ku mutumba wa Butezi yagize ati kubganje ibibazo si vyumwe ari kumufasha turamufasha tutiyetayeho ku makosa yiwe canke ku vyabaye ati kuko naho yoba ari umukeba akabona canke akumva ko mu gihe c'amagorwa yiwe waterereye uko ushoboye biratuma ahinduka agahindura ingendo n'imyifato atariko iyo vyanse kumufasha aho kumufasha akamuterera ibitutsi bituma umutima w'ubukeba uhaguma kandi birushirije. Focus Bigirimana ari mu gihugu ca Tanzania yagize ati ego cyane abantu nk'abo batemera gufasha umuntu agize ingorane ngo nuko abo mu miryango yabo harimo abo bidahuza mu kibani wacu barimo atariko abantu nk'abo barakwiye kwikebuka bakikubita gashi bakava ibuzimu bakaja ibuntu bakajijuka bakamenya ko inzigo y'akazikira takimaze tukirinda za mvugo ngo nzobasubiriza mu nkoko ati kuko inzigo irasambura ntiyubaka ati kandi abantu nk'abo bomenya ko uwabuze ikimuhanura yabuze n'ikimuhamba ati ko kandi ntibagira itabana.
reka intererano z'uno munsi tuzirangirize kuri Jean Bosco Niyubahwe akaba aba mu ntara ya Karuzi muri komine Nyabikere akaba ari umwigisha ku ishuri ritoye rya Nyarunazi yagize ati abantu nk'abo batoyoyo bifuza gufasha abahuye n'ingorane aho duherereye bariho bafise umutima w'ikigongwe batitaye ku vyakozwe muri kahise hisunzwe imigwi ati hariho n'abandi bagifise ingingo y'akazikira ku vyakahise ati turakwiye kumenya ko abaseruko canke abarengero twese turabarundi ataho tuzoshirana ati twese turi hamwe birashoboka ati twirinde kugira inzigo y'akazikira dufatane mu nda haba mu ngorane canke mu byiza mu kubaka uburundi bwacu kugira tuzobone gushika kuri ya mbono kazoza y'uburundi twifashe mu 2040 reka intererano z'uno munsi tuzigarukirize ngaha ubu naho niyo mwatasomera akabazo ku gice muje gukurikirana akabazo runaka gakurikira Funderi ariko arasaba abarengero bari barakuyemo imitahe ko boyamuha akaja kugura imitahe ya Mariza bega ari wewe oyamuha nimba ari ego musigure nimba ari oya nahone musigure ndasubiramwo Funderi ariko arasaba abarengero bari barakuyemo imitahe ko boyamuha akaja kugura imitahe ya Mariza bega ari wewe oyamuha nimba ari ego musigure nimba ari oya nahone musigure akabazo murakumvise mukamufise ico mushikiriza mutwandikire kuri yo nimero mumenyereye ari 61 ubusa 9 eka nabo wowe wifuza kwironkera igikino muri kuri kundwi biciye ku muhora wa WhatsApp mutwandikire kuri nimero 61 ubusa 9 duheze tugushire muri uwo mugwi mushobora kandi no kwandika mudukurikirana ku rubuga rwacu ariko rwa Facebook imbere yo kurangiza reka twibuke ko cyari gice c'857 muri rwa rukurikirana rw'igikino muri kirukuri murakoze naho butaha cyari gikino muri kirukuri ni misi yose ya mbere igihe cy'isaha 12 z'umugoroba no ku minsi ya gatatu igihe cy'isaha 12 z'umugoroba ku kimenyesha makuru shikiriza